Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bene data, amahoro y'Imana bane natwe twese. Muri kumwe na mwene So Ntakarutimana Eric mu kiganiro cya Saveur Divine. Turashima Imana mushobora byose yongeye kutwongera umwanya kugira icyo tuvuze mu bwami bwayo. Imana yacu nishimwe. Rero nk'uko mubizi abasanzwe bakurikirana n'urubuga rwa Saveur Divine, turagira teme tuganira ko burindwi. Iyo teme tuba dufise abakozi b'Imana bakayiganira ko bakagira icyo bayivuze ko abakozi b'Imana batandukanye dusanzwe dukorana umurimo w'Imana. Rero muri nondwe dufise teme ivuga ngo ubushobozi bwa mpwemu yera. Nk'uko mubizi muri iyo ndwi irangiye ku munsi w'Imana twari ko turibuka igihe Yesu Kristo yashitsa icyo yasezeranye. Igihe Yesu Kristo aduga mu ijuru yasize abwiye intumwa ko azoba arungikira umwitsa ari wo mpwemu yera. Rero twibuka aho ishengero ryaronka mpwemu yera. Imana yacu nishimwe cyane. Reka rero dusangire amajambo dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo 8 tuhasanga amajambo avuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza ko muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Imana yacu nishimwe cyane. Rero tubona ngaha Yesu Kristo igihe yasezera intumwa agira duge mu ijuru yabahabwiye ikizokurikira mu nyuma. Ababwira ati mugende murindirire Yerusalemu, mugende murindire icyo data yasezeranye. Intumwa ziragenda zirarindira. Rero mu kujya kurindira Yesu Kristo abatekerera amajambo abwira ati genda murindire. Amaca abwira ati muzohabwa ubushobozi bwa mpwemu yera. Ati muzoca muba ibyabona byo kunshingira intahe. Hama muzohere Yerusalemu, mubandanye ni Yudaya, mugende ni Samariya hose, hama muce mushika no ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Rero ngaha tubona Yesu Kristo ariko araremesha intumwa ababwira ati mwebwe sindabasize mwenyene, nzobaha ubushobozi, nzobaha mpwemu yera, nzobarukira umwitsa kugira ngo mushobore kushingira intahe. Bene data, wowe wizeye umwami Yesu Kristo, ikintu usabwa nyamukuru no gushingira intahe Yesu Kristo. Kandi kugira ngo ushobore gushingira intahe Yesu Kristo nuko ufise mpwemu yera. Mu gihe udafise uwo mpwemu yera ntibishoboka ko ushobora gushingira intahe Yesu Kristo. Haba gutinya, haba kugira ubwoba. Imana idufashe cyane. Turabona umuntu witwa Petero igihe ari kumwe na Yesu Kristo, Yesu ariko aravuga ivy'urupfu rwiwe, ariko aravuga ivy'ukubabazwa kwiwe. Petero yavuze ati mwami tuzojana aho uzoja hose, tuzoba turi kumwe n'abandi boguheba je nzogumana nawe. Hanyuma Yesu Kristo acabwira Petero ati Petero, inkoko itarabika uza kuba unyihakanye gatatu. Imana idufashe cyane. Petero avuga ati ntibishoboka ko je no kwihakana. Haragera igihe rero Yesu Kristo arafatwa, baramutwara. Hanyuma araraba ingene bariko baramuburanya, ingene bariko baramucunaguza, ingene bariko baramwagiriza, yumva ibintu bariko baramushira ku dose ariko baramwagiriza. Petero haza abantu bavuga ati n'uyu yari kumwe nabo, ariko Petero avuga ati ntawe nzi uwo muntu kumenya ntawe nzi. Haza n'undi aramubwira ati uyu muntu asa na bamwe bari kumwe n'uriya.
Petero avuga ati ibyo uri kuravuga ntavyo nzi. N'undi nawe araza aravuga ati uru n'imvugo yawe irakuranga. Petero avuga ati wapi uwo muntu ntawe nzi. Imana nidufashe cyane. Mbega icyatuma Petero yihakana Yesu cyari giki? Petero suko yanka mwami Yesu. Petero ntiyamwihakanye ngo nuko amwanka. Petero yamwihakanye kubera atari bwaronke mpwemu yera. Imana idufashe cyane. Rero mpwemu yera ni nkenerwa ku mukristo kugira ngo dushobore gushinga intahe y'ivyo Yesu Kristo yadukoreye. Haleluya. Reka dusome andi majambo tubona mu Vyakozwe n'Intumwa igice cya 3 ku murongo wa 15. Indanzi y'amajambo ivuga ngo Petero yigisha abakoraniye kuraba ibibaye. Ku murongo wa 15 hacavuga ngo wa mukuru w'ubugingo muramwica ariko Imana imuzura mu bapfuye, natwe turi vyabona byo gushingira intahe ibyo. Haleluya. Aha rero mpwemu yera yamaze gutangwa, mpwemu yera yamaze gusukwa, abigishwa ba Yesu Kristo bari bamaze kuzura mpwemu yera. Umwe Petero yamwihakana, amaze kuzuzwa mpwemu yera niwe yagarutse asura gushinga intahe, avuga Yesu Kristo ko ari umukuru w'ubugingo, umwe bica. Imana ishimwe cyane. Umwe yamwihakana asubira gushinga intahe kuko yuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera. Vyumvikana mpwemu yera ko ari kidasanzwe ku buzima bw'umukristo. Umukristo atagira mpwemu yera agenda n'ubwoba. Umukristo atagira mpwemu yera nta gushinga intahe kuba muri we, nta no gushikama kuba muri we. Ikijyo cyose kiramuhungabanya kuko mpwemu yera ntaba ari muri we. Ariko amaze kugira mpwemu yera ibiza byose aravyemanga, hanyuma agashinga intahe akavuga icyo Imana yakoze ku bugingo bwiwe. Petero rero ashingira intahe Yesu Kristo, aravuga ati uyu umwe mwabamba niwe akoze ibi. Aha n'igihe bari baduze gusenga, hama haba ikimuga cice imbere urusengero rw'isegerereza. Petero nawe bagiye gusenga, bagiye kwinjira, cya kimuga kibahanga amaso, kigomba kubasaba amafaranga. Ariko Petero nawe avuga ati amahera nayo dufise, ariko icyo dufise turakiguha mu izina rya Yesu Kristo, haguruka. Hanyuma ngo kirabaduka, gitangura gutembera. Rero ababibonye baca batangura kwiyumvira ibi bintu bibaye n'ibiki, baza gukorana baraba ivyabaye ivyo ari vyo. Rero Petero niwe ahagarara ashinga intahe. Haleluya. Ashingira intahe Yesu Kristo, avuga ati umwe mwabamba niwe atumye iki kimuga gihaguruka kigendagenda. Imana ishimwe cyane. Birumvikana bene data ko mpwemu yera ari nkenerwa ku mukristo. Mpwemu yera ni ngombwa ku muntu yakira umwami Yesu. Rero birasaba ko tumurondera, birasaba ko turondera umwemu yera kugira ngo dushoboze gushingira intahe Yesu Kristo. Muntu wakijijwe, ikintu usabwa, ikintu uteza gukora no gushingira intahe uwo mwami w'abami Yesu Kristo. Gushinga intahe nico dusabwa ngo duhere i Yerusalemu dushike ngo i Yudaya, hanyuma babandanye ngo ni Samariya. Natwe bisaba yuko dushingira intahe umwami Yesu Kristo kuva mu nzu zacu aho tubaye, mu miryango yacu, mu bana bacu, mu babanyi bacu, inshuti n'abagenzi, hanyuma ngo tugende gushika na kure, hanyuma ngo dukwendetse n'isi yose dushinga intahe kubw'uwo mwami w'abami Yesu Kristo. Imana iguhezagire mwene data uri kukurikirana ubutumwa bwiza. Mpwemu yera ni arakenewe cyane. Mpwemu yera ni ngombwa kuko ni umunyabushobozi. Ubushobozi bwa mpwemu yera butubashisha gushinga intahe. Haleluya. Tukavuga ivyo Kristo yakoze mu buzima bwacu, tukavuga ivyo Kristo yadukoreye, tukavuga ivyo Kristo yakoze ku musaraba, ko yaducunguye. Haleluya. Bene data turasabwa gushinga intahe, dushingira intahe uwo mwami w'abami. Rero kugira tumushingira intahe nuko tuba dufise mpwemu yera. Turabona Petero ataruzura mpwemu yera yaramwihakanye, ariko amaze kuronka mpwemu yera yaramushingiye intahe. Imana iguhezagire kandi kongera umugisha uri kumviriza ijambo, kandi Imana igushoboze ikuzuze mpwemu yera kugira ngo ushobore gushingira intahe uwo mwami w'abami. Imana ibahezagire cyane. Amen.
amen.